Bakunzi ba Magagi turabahaye ikaze kandi kuri YouTube channel yacu Magagi Burundi. Nkuko mubibona rero twongeye kugaruka murahazi musanzwe muhazi murahamenyereye tumaze kuhakorera ibiganiro byinshi ni kuri wa musozi Magagi nyene aho musanzwe muzi yuko hariko harabera imigambi myinshi myiza y'iterambere. Rero no munsi nkuko mubibona twazindutse tuje kugira ngo turabe aho ibintu bigeze bimwe n'ibindi tubereke aho ibikorwa bigeze urugero bigeze ko mbere tunababwira n'ibindi birushijeho by'amakuru. Aha rero tukaba tugeze aho bamwe barubaka twaheruka ino tubona ari imishinge canke barimo barimbi aho badoshira fondation, ariko rero ngaha turahabonye naho urabona yuko ari ibintu bitangaje bivaye nuko imigezi y'amazi iri kure. Barashoboye kugira icyumviro nkuko babitubwiye, babona yuko amazi bashobora kwimba lac d'Orotini, ahantu hashobora kuronka lac d'Orotini canke ahantu amazi bashobora kuyafatira kagumaho. Rero urabona amazi ni menshi, amazi baretse novuga baretse canke bimvye ikinogo kugira ngo ayatemba arajamwo. Urabona yuko vyabaye neza gose. Rero kaba mubona yuko ari iciyumviro ciza gose. Nkuko mubibona iki kinogo ni ikinogo kinini kandi kireka amazi menshi cyane. Rero aha ugiye murabona yuko harimo nk'imetero hafi 2, urabona n'amazi meza gose. Urabona yuko arayo gukoresha ibikorwa byo kubaka aguma yabikoze ata kibazo na kimwe, kandi urabona n'amazi menshi ushobora kuba wokoresha ibikorwa iminsi itari mike. Rero urumva yuko umuntu yagize iki cyumviro n'umuntu wumva yuko aciye ubwenge n'umuntu afise gutekereza cyane, kuko murazi amazi ni ingirakamaro, amazi afise byinshi akora. Rero nk'iki ni ikintu usanga nk'abantu baba mu bugaragwa baraciyumviriyeho amazi y'imvura bayabika akazobakoresha igihe kirekire. Rero naha twovuga yuko bakoze igikorwa cyane ciza cyane gishobora gutuma habaho iterambere, kuko amafaranga bokoresheje baja kuyavoma n'ibindi bikoresho byaca bikenerwa ntivyabaye bigikenewe. Rero nivyo gushima dukengurukira no muntu yumviriye igikorwa nk'iki cyo gufata amazi atemba mu musozi akayashira hamwe kugira ashobore kuyakoresha ibikorwa. Yego, reka rero tubandanye tubereke dushike neza ku kibanza nyirizina, twinjiremo tubereke umushinge ukuntu wubatswe. Murabona n'amagravier ariho amatafari mukaba rero mubona yuko ibikoresho byose biriho kugira ngo iki gikorwa twatanguye c'iterambere kizogende neza. Gravier ndibaza murazibona ngaha ni nyinshi si nkeya, kandi nazo nyene zikorerwa ngaha mu mabuye abavuye mu musozi n'abakozi bo ngaha. Rero mukaba mubona yuko ari uburyo bwinshi uyu yatanguje iki gikorwa ariko arashiramwo mu kugira ngo muri yamvo yo kugira igihugu giteye imbere mu 2060 cifashe mu 2040. Turahashitse rero bakunzi ba Magagi Burundi, turahashitse nkuko mubibona. Rero bwa mbere na mbere murabona n'ahantu hashajije gikorwa kuba kigeze ngaha ni ibintu by'ingirakamaro, mbere biduha n'ishusho nziza yuko mubona yuko tutayaga amasigara cicaro. Rero aba nkako mubibona n'amafera beto utumona tuduga nimwibaze ngo ni biti n'amafera beto. Ukaba rero mubona yuko turiko turakora n'ibintu bikomeye birama, atari vya bindi uzosanga bica bisenyuka mu mwaka umwe. Rero uyu n'umushinge nkuko mubibona aha murabona nuko tutasanzeho abantu bavyubatse. Mugabo reka turaja guha ijambo manager agira ico atubwira ko yo bazi inopra y'ukuntu byubatse.
Murakoze cyane, murakoze kuza kuraba ibikorwa aho bigeze. Rero aha nkuko mubibona, iyi ni sare, twavuga ko ari nka sare de reception canke sare nk'abakozi bashobora kugiramo inama canke abantu baje bashikiramwo. Narya mubona atari n'inzu nyinshi zihegereye, ku buryo nk'imvura yaguye abantu bari ino bashobora kuca bugama. Rero uvuye ngaho harimwo ubwinjiriro ruri hagati na hagati, aho winjiriye ngaha ushobora guca ubandanya ugenda mu vyumba novuga ibiraro, kuko buri kiraro kizoba cigenga, canke ugakatira ngaha ruguru ukaca ugenda uca impera, naho nyene birakunda nkuko, kandi woca no hepfo. Rero bikaba ari ibiraro bishika 16, kuko buri ruhande rwose ruriko ibiraro 8. Rero vy'ingurube vyubatse ku buhinga bwa none, navyo turi mu mugambi wo kuja mu gihugu cifashe, igihugu giteye imbere muri 2040-2060 nkuko imbonoka zoza y'umukuru w'igihugu ibivuga kandi ibitegekanya. Rero ivyo navyo tukaba tutobigerako tutagiye tugira imigambi y'igihe kirekire, imigambi zaba inyubako, tukubaka inyubako ziramba, inyubako twovuga construction durable. Rero ivyo kugira ngo vyose tubigereko nuko tugenda tugira imigambi irashe kandi imigambi ifise intumbero. Rero uravye birafise ingaruka nziza canke inyungu, haba ku barimwo barakora uyu mugambi, haba ku gihugu, abanyagihugu, ndetse mw'iterambere muri rusangi, kuko aha ukora amatafari yaradandaje, udandaza amaferabeto, udandaza isima, imisenyi, ndetse n'abakoresha ibikoresho bitandukanye, abafundi, abayede, abo bose barashoboye kubenefisha, barashoboye kugira inyungu ajanye n'ibikorwa by'iri shirahamwe bariko baragira vyo guteza imbere ubworozi. Narirya mu Burundi dusanzwe dufise guteza imbere uburimyi n'ubworozi, rero bakaba basanzwe babikorana n'ibindi vy'ubworozi. Rero bituma iterambere tuvuga tuti turimo turaryegereza, iterambere turimwo arikabakaba, kuko byose bihera ku ntango. Intango iragoye, ariko utegerezwa guhura n'ibigoye kugira ngo ushobore kugera mu vyoroshe. Rero tukaba dushimiye aba bakozi ba Magagi Burundi bafise chaîne yo kuri YouTube, aho bakomeza kwerekana ibikorwa tugenda dukora canke n'ivyo abandi bakora. Rero dusaba wowe wese ikurikirana ko yogira subscribe canke akazaragira partage, ndetse agira n'ama-comment kugira ngo ibiganiro bakora bishobore kugera henshi, bishobore guha iciyumviro abandi, kuko uko turaba amavideo, uko turaba ibintu bitandukanye, niko turonka iciyumviro, niko turonka imigambi, kuko narirya twese turi hamwe birashoboka. Rero reka turangize tubashimira tuvuga tuti kaze karibu kandi kuraba ibikorwa vyacu, bikorwa ko bizogenda bishikirwa, ngira ngo ko bazoza baronka akanya baza baradushikira. Murakoze.